murazi ndababwira ikintu kimwe. Uno munsi nibwo nabonye neza ko Angela afise ubwoba. Ndiko ndibaza nimba ashobora kumara ijoro ryose atari kumwe nanje. Kevin. Umva. Reka Angela ngende ndamuhumurize. Turazinanye. Reka ngende tuvugane. Kai, don't worry. I will do it myself. Nije nakije umuriro. Reka ngende kuwuzimya. Inkuru y'umubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru icura intimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Okay. Mumbabarira. Akibazo. Sorry. Ndi hano kugira ndagusaba imbabazi ku byabaye. Nawe imwe ngo byagushavuje. Kevin. Iyo umuntu mukunda byanyabyo ntabwo uba ugomba gukora ibintu wabaye kugira ngo umusabe imbabazi. Ahubwo uba ugomba gukora ibyiza kuri we. I know. Niyo mpamvu yatumye nza kugusaba imbabazi muri aka kanya. I'm sorry. Kevin. Urandenze cyane. Azi ko watamunye gushavura amasaha 2 ngo bikunde. Akwabaye. Bivuze ko wambabariye. Ego. Ubu nibwo ngiye kugenda nibohoye. Bye. Ciao. Bye. 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 Urankunda Angela. Ego Kevin. Okay. Ejo tuzobonana. Oh. Merci. Ça. Kevin. Dikani ntabwo ndike. Akira mwati ndo makiaje yao. Yendi munsi. Nzora mu magarakani ntabwo nitwa Kevin.
Jenny, ndimvira umunsi wa mariage yawe uburyo nzoba nifashemo ndumva nzafite ibyishimo birenze. Jenny, Jenny ni kuma ngufite ibibazo. Anje, ndi kwiyumvira ukuntu ngiye gutangura chapitre y'ubundi buzima bushasha, ariko chapitre yanje yuzuye ibinyoma gusa. Ndashaka kubwiza akantu kuri katarije twavuganye ijya myaka yose ari mu Bufaransa. Jenny, kubagira kahise nico kintu c'ingenzi kurusha ibindi vyose. Ukunda kandi ugiye gukora ubukwe. Ibindi navyo vyore ntaco bimaze. Kandi nuramuka widiritse kuri kahise bizokugora kugira ngo ushobore kurema ibindi bishasha. Sivyo? Kandi ubimfurije ubukwe bwiza. Thank you. Nyamurovyi yatwengeje sana. Mbe yavuze yitwa gute? Joachim. Sasa igifaransa cyunga mu Burundi ni bamukindyohera. Sinzi ko yavuze n'amari ku je suis le maître. Voilà le bidou qui c'est là. Vous êtes. Yatari brother. Yanyishe cyane pe. Biragoye cyane ariko nuko niko tabayeho. Nyine bibaye ibyo ndabizi. None bro. Ahantu habona gute? Sha ni bon. Ni bon kabisa ya. Ndiko ndaraba ngeranije na hariya. Abo ngani yo heza gusumba. Ona ko twavuye ku kiyaga tuzuko. Next time tuzodugariya ku misozi. Hariya nanje ndakeneye kwashika Kevin. Ya. Yakeneye kubona biya byantene bashizeyo. Kera ni bari babishizeyo. Ntabwo babishizeyo ubuvu. Yaratuje. Ndakeneye gushika rero na hariya ndabe. Ko ni muzo ashobora bro kuduga. Riziko ngiri hariya nakora sport. Ndakomeye yahabuka kwisi. Ariko ndize kugikomeye nka kera. Cyane. Hama bro. Hari kirundi ko ndiyumvira. Ndiko ndiyumvira gukorera umukunzi wanje shopping. Wow. Ndamugira akantu kaga surprise. Okay. None umengo vyose neza. Ariko kibazo sinzi umukunzi wanje barakunda. Gusa ndakeka ko bakunda ibara ry'umuhondo. Ya, kife. N'icyumviro cyiza. Kwanza felicitation. N'abahungu bakico kintu baciyumvira aho gikora. Kurira umukunzi wawe akantu kaga surprise nako ni bien. So, ariko rero Angela ntabwo akunda ibara ry'umuhondo. Buri kintu cyose uzoshaka gukora ntuzibugere wibaza ku ibara ry'umuhondo. Angela arakunda ibara ritukura gusumba ayandi mabara yose. Niba wumva nyine ko ukeneye kumukorera hano cumita cyane ku ibara ritukura. Rouge. Ararikunda gose cyane. Uzobiraba azobishima. Anje, ndashaka kubaza ibyerekeranye na Kani akunda iki yankiki? Kibazo cyiza. Kandi akunda ibijumba. Kandi ntajya inyama. Ntuzibigire n'umunsi n'umwe umutegurira inyama. Umunsi uzozimutegurira uzozijya wenyine. Ibijumba? Ikindi naco. Kandi ni umwana mwiza cyane, ni umuhungu mwiza cyane. Atandukanye n'abandi bahungu bose wabonye. Bivuze ngo ndatomboye. Allo? Nubona Angela arakunda injugu. N'utundi tuntu nyine tugiye tworoheje. Ni wa muntu adakunda kuvuga amajambo menshi. Akunda kuguma yitekerereje nyine. Aho uzomubona sanga ari wenyine kandi atani kintu ariko aravuga. Avuga icyo bikwiye. Ikindi kintu rero ugomba kumenya kuri Angela ni umuntu akunda gusenga cyane. Icyo rero kirengeye ibindi bintu byose. Arakunda ikintu cyo gusenga cyane.
Kevin, Angela ni umukobwa atandukanye n'abandi bakobwa bose. Abo uri kuribaza abubona atandukanye nabo kure niyo. Ntumve ko Angela atangaje. Ariko bigaragara ko ngo Angela uramuzi cyane wowe. Kevin birasanzwe. Ukunda muzi nyine turabagenzi. Nkuko nawe wanze. Yego. Okay. Kevin, kanda kubwira kuri mu mutima wanje, ariko ntubabare. Ukaba wumva ko ibyo ugomba kumbwira muri aka kanya biza kumbabaza. Bikore, nditeguye kubabara. Ukaba wumva naho ko ibiza kumbwira muri aka kanya biza kundyohera. Binkorere ndakwinginze, nditeguye kunezerwa. Kevin, mbabarira. Ndumva niyumvamo gukorana ubukwe nawe. Ndishyuye. Kuba utiteguye gukora ubukwe nanjye ndabitahura, ariko utibagira ko ari ryo sezerano wahaye ababyeyi bawe. Niba waramuka uturenga ku isezerano ryawe, uzobabaje ababyeyi bawe, kandi uzobahaye agaciro n'iryo jambo kandi yavuze ujya munsi. Yuko iteka ryose wowe uhari kugira ngo ubabaze imitima yawe. Oya Kevin, nanje nanjye mahitamo mfise. Basi nigihe ndakwimva mu basi na gato tubukota. Angela, igihe cyose wifuza agenda kiguha, ariko utibagira yuko ibyo uzokora byose uzoba uri kurambabaza. Angela, ndagukunda. Urakunda kuza cyane aha? Ukubiri kwakunda? Aha ndahakunda kubera ko mu mateka ya mama ko yambwiye ko mama wanje nawe yahakunda. Rero byatumye nanje nkunda kino kibanza, ku buryo niyo ndahari mba numva nyine ntucukura. Bon, gusa neza tu. Wachafu. Merci beaucoup. Ndakubwira ikintu. Indoto zanje kuva kera kwari ukubana nawe. Tuba mu nzu imwe, tubara ku gitanda kimwe, twifuka ishuka rimwe. Sinigeze niyumvisha ko hazogera igihe indoto zanje zikambara umubiri. None dore birabaye. Imana ishimwe. Kandi umbabarire, hari ikintu ushaka kukubwira ko ari cyo kintu nakabe narakikubwiye kera. Ikintu nyabaga. Kevin. Kevin, welcome. Mumbabarire, ushobora kuba ndabaciriye mu kirako. Non, ça va? No. Ndiko ndumva umuriro uri kwaka mu mutima wanje. Ndiko ndasha. I feel like I lost everything. Urukundo rwanje rwagiye. Bisa nkaho hari umuntu ayiguhatiriza Angela kunkunda. Ariko mu vyiyumviro vyiwe, mu mutima wiwe, nta kibanza afisemo kandi. Mu mutima wanje Kevin nta kibanza afisemo. Nibyo gukora ubukwe nanje yabivuye. Kevin, reka kuvuga. Kubakana n'umuntu udakunda biba bimeze nk'iho abakuzibiye mu mutima utabasha kwikuramo. Ariko kandi uba ugomba gutanga igitambo kubakira kuri iryo
kubw'urukundo rw'ukunda. Ariko ese Angel yoba yarigeze gukunda mu mateka yiwe? Yobaza uburyo urukundo rujyana ku buryo aza gukinisha abantu imitima yabo bigeze no hose. Angel ninde? Angel arashaka iki? Angel mundekere ndamuzi neza, ndaza kumwumvisha neza kandi ibintu byose biraza kugenda neza. No, Jenita, mundekere Angel. Imbere yo kuvugana nawe wewe, ubanza ureke je ndashaka kubonana nawe tuvugana. Hari ikintu nshaka kumwibariza. Fine. Angel ni umukobwa ukwiye kwitondera cyane kandi ubigendemo bukebuke ntuhavuna n'inkingi yari isigaye. Okay. Fine. Keve, uguhozaho kugitonyanga byagiteye kumena urutare rukomeye cyane. Ntucike intege. Umusirikare wanyawe ni uhora ku rugamba agahangana n'umwansi we gushika ku mwuka wa nyuma. Urabizi neza ko udashobora kwitwa igitangaza utarabanje kubitangaza. Wo kwirata iki cyagiye wowe warashitse ku ntsinzi utabanje guca mu bigeragezo. Haraho twibaza ko twananiwe, ariko mko kunanirwa kwacu ugasanga ariho hari igisubizo. Urabizi neza ko Angel ari ryambere agiye mu rukundo. Nawe ni umuntu bishobora kuba byamunaniye gukontrola ugasanga bikubwiye atakwanse, ahubwo ari urukundo rwishira uri muri we. Kivihangane ndazi bizogenda neza. Urakoze cyane.